Nitwa Dr Ngezahayo Jeremy ndumwigisha nga muri kaminuza y'u Burundi. Mu byo nize harimo ibyo nakwita ubuvuzi bujanye n'imiti y'ikirundi. Ivyo nivyo nize. Yego twabonye mu byigwa mwerekanye harimo ikigwa kijanye no kungene umubirizi nawe usanzwe ari gitegwa ngaha mu Burundi gishobora kuboneka hamwe n'ikindi mubazibazi. Yego ivyo bitegwa nkuko mwabisiguye byo babikora iki? Umubirizi ni umuti ukomeye cyane kuko turetse bijya twabonye ko ushobora kwica ubukoko bwonona imirima, hariho n'ibindi byinshi ukora. Urashobora kuvura malaria, urashobora kuvura byo no kwita mikrobe, ibyo byose urabivura. Mugabo haje muri kiya cigwa twari ko twerekana ko ujya muti ukomeye cyane mu kwica ubukoko buza guhonona imirima, yaba imirima tutarabisoroma, mugabo niyo twamaze kubisoroma hagiye twamaze kubibika icyo twita mu gifaransa récolte. Yego none nk'umurundi umunyagihugu yumvise umubirizi hageze nko mu gukingira ubwo bukoko yo gukoresha gute? Mu kwikingira ubwo bukoko cyane cyane niho mpera ko nivyo twakoze, twarerekanye neza ko ufashe ibiro 5 vyawo vyajya amababi ugashira mu mazi amazi angana litiro 200, mugabo nusukuva ko wamufise litiro 200 ucugenderagira ico twita regrete tugenderagira ko nyene, mugabo ibiro 5 ugashira mu mazi angana litiro 200 ugazura meja kuri ivyo biterwa vyawe, ubukoko burapfa ugacumara umwanya ungana iminsi 7 aje twagisikanye ku minsi 10, mugabo iminsi 7 bwaza bwapfuye. Je twarekanye neza ko bushora ujya mu birizi wica ubwo bukoko imyaka 7 iheze bwose bukaba bwavuyeho. Mbega ku biterwa biri mu murima no ku biterwa byo bavyimbuwe yo bigenza gute? Ku biterwa biri mu murima yo bishira ko uwo muti gute? Ku biterwa vyimbuwe yo bishira ko gute? Kubiri mu murima nivyo nari ndakubwiye ko urafata ukavuguta y'amababi ukavuguta yanganiki, ni kuvuga ufise makeya ufise menshi byose birakora. Mugabe urugezo wofata ibiro 5 mu maritiro 200 y'amazi, ibiro 5 vy'amababi. Hama ufise bikeya ushikira nko urashobora gusa nko ufise mililitiro 500 cyangwa ufise litiro cyangwa ufise ucugenda uraraba kuri ivyo biro 5 ugashushira mu maritiro 200, mugabo ukazuragabanura ufise nk'ibiro 2 cyangwa 2 n'igice na maritiro 10 ufise kilo kimwe ugashugenda uragabanura uko nyene, mugabo urugezo ni ibiro 5. Ivyo ndabivuga rero no kuri abanyagihugu babitubwiye, naje nkanca ndabigezagiza muri laboratoire ngasanga birakomeye cyane birakora. Nivyo abanyeshuri twafasha barabikoze baravyerekanye. Kuvyerekeye ivyo aje twagize récolte, ivyo twamaze gushira kuri ntonze mu byo twimbuye, aho naho ukoresha no kwita twe twagira twakoresheje amazi, twari cyo twita extraction, kuvuga twaraza kurondera bijya bintu bivura birindani dukoresheje ivyo no kwita biragoye kuvuga mu Kirundi, mugo ni solvant. Les solvants mu kibanza cy'amazi twakoresheje amasolva 4 atandukanye. Hanyuma twarabonye ko hari hikaze cyane yitwa exane, mugaye iyo nayo ivyo rero biragoye ko abanyagihugu bikoresha cyane, mugabo vyerekana ko muri iyo solvant ushobora guca extrait uyishize muri izo ntonze muri izo byo vyimburwa usanga ubukoko bwapfuye bwose. Ico nico cyadufashije kubona ko iyo ntonze yo ico giterwa gikomeye cyane. Ego mbega ku batazi umubazibazi ni igiterwa kimeze gute? Umubazibazi naho ni ico rero ni igiterwa gihambaye cyane ko nagikoze kuva kera cyane, kiri no mu byo ico no kwita muri teze yanje nagisizemo cyane, nagitoye ko kicisha ubukoko byo imikrobe. Ubu naho ico giterwa duheze kubona ko nacinda gishiramo kugira tucige ko kivura cisha ubwo bukoko nabwo twitwa bwonona imirima. Ico gikoko nakatsi gatoya ntikarengana imetero, ntigashikana no ku metero, gato cyane gafise ububabi usa nuko ndakaravye nako nabona gahani kaba cyane, ngo ni gatoya kagira uko ububabi buto cyane. Hama rero ico twakoreje twayikuye mu Kirundo, ico twikuye mu Kirundo rero turazana turakora ngo twakoreje ibiri tubona kiri mbese hasumije nuwo nujya bita umubirizi ari wo mufumya cyara usumbije turakirica ubukoko nkuko nari nabitoye igihe nabitwara iburaya kuvyigira ko umubazibazi nawe wigiye mwasanga urica ama microbe. Ubu naho nasanze wica ubwo bukoko cyane, nkoresheje amababi n'amazi ko nabibabwiye, canke nkoresheje bya bindi yandi masolvant ngo atari amazi, naho nyine nasanze kugira ndabitware mu byo twimbuye, naho nyine nasanze ubwo bukoko bupfa.
ariko cyane cyane ukoresha amabi yabwo ugashira muri nk'ibiro bitanu muri amazi angana 20 amaritiro 20 cyangwa ugacuka bindira gabanura mugabo kurikije urwo rugezo nyene naho nyene bwarishe ico giterwa carishe ubwo bukoko bimwe birenze ubugero kuvyo ntibaza ico rero nico giterwa ni ikintu ca mbere nabo ndiko ndaraba ibimaze gukorwa nitwe twitoye tuvyekanye bwa mbere kwico giterwa gishobora kwica ubwo bukoko. Igice kinini c'abarundi babeshejeho n'uburimyi n'ubworozi kandi turumva ko muri ico gisata hari ico byofasha kumbure mu iterambere rya bene gihugu mbega harakamumotera bene gihugu mufatiye kuri ubwo bushakashatsi umaze gukora bwo gukoresha iyo miti kama abanyagihugu mu bisanzwe